hariho amafoto ariko araca ku mbuga nkoranyambaga z'umumama ariko aravuga ngo hirya no hino yuko afise abana 6 mu nda. Ni imboneka rimwe aho mu gihugu cy'u Burundi aho umumama ashobora kuvyara abana 6. Uno mumama bano bana benshi baribaza mbega aba bana barakomeye cankwe byagenze gute? Igihugu cy'u Burundi bahora bavuga ko cyahezagiwe rimwe na rimwe abantu batagikunda bagaharira, ariko uno munsi muri iri joro ku munsi wa 6 ndazi yuko hariho benshi bagiye batandukanye bishimye aho umumama yabyaye abana 6, abahungu 3 n'abakobwa 3. N'umumama twagerageje gutohoza yari asanzwe afise abana 3 kandi bose bakaba bari basanzwe batuye mu Rumonge, aho benshi bibaza ati mbega kweri uno mumama yarabyaye abana 6 akaba akomeye? Rero bakunzi ba Cyoro TV, kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambamba, nije nguma mbandanye ndabashikiriza amakuru menshi agiye atandukanye, aho hari umumama asanzwe avuka mu Rumonge aho yibarutse abana 6, abahungu 3 n'abakobwa 3 nyene. Yes, bakunzi ba Cyoro TV, umuntu wa mbere yatanguye kumushikira uno mumama nyene cyubahiro umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Reveriye Ndirakobuca, niwe yatanguye gushika ngaha anya aho bitwa kuri hôpital militaire, ahantu yarasanzwe bamwakiririye, aho uno muntu cankwe nyene cyubahiro Ndirakobuca yashoboye gushimira abaganga bamwakiriye ndetse aranabakingurukira ukungene bamufashe, aho baciye bamushira mu kibanza ca wenyene, atari kuvuga ati reka ndamushira hagati y'abandi bagwayi. Uno mumama abantu benshi ariko aramenyekana ku mbuga nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse aho benshi bibaza ati kweri nivyo hariho umuntu ashobora kuvyara abana 6 icyarimwe. Uno mumama yashoboye kuvyara abana 6, aho biriko biravugwa yuko amakuru ntura yatohoza neza, ariko biriko biravugwa yuko abana bashoboye kuba bibarutse canke bavutse, abana bashoboye kuvuka bafise amagarama adakwiye, aho bace babashira kubabundikira, aho bace bababundikira kugira bakwize ibiro. Ariko ndabamenyeshe yuko ibyo bibondo Imana yaduhaye bimeze neza, birakomeye, nta ngwara nimwe boba bavukanye. Yes, bakunzi ba Cyoro TV, nagira ndabamenyeshe yuko uno mumama ari we wa mbere kuva Uburundi bwitwa izina ashoboye kuvyara abana 6 icyarimwe. Ariko nagira ndabamenyeshe yuko si wa mbere ashoboye kuvyara abana benshi, hariho n'undi mumama wo mu gihugu ca Sudan yigeze kuvyara abana 8 icyarimwe. Ariko ndabibutse yuko hariho n'undi mumama mu gihugu ca Uganda yigeze kuvyara abana 4 icyarimwe. Nagira ndabibutse ndetse uyu mumama yamavyara abana 4 icyarimwe yuko amaze kuvyara 3 kandi amaze kuvyara abana 4 icyarimwe. Siwe wa mbere rero ashoboye kuvyara abana benshi, ariko niryo rya mbere mu gihugu cy'u Burundi dushobora kuba tworonka imigisha umumama ashobora kwibaruka abana 6 icyarimwe, aho Imana ndetse yanamuhezagiye abyara ibitsina byose. Ni kuvuga Imana imaze kuguhezagira ukabyara umukobwa n'umuhungu, umukobwa n'umuhungu, umukobwa n'umuhungu, nimigisha ikomeye cyane ku gihugu, ndetse tunabandanya tunamukeza tunashimira n'Imana ashoboye kutuzigamira bino bibondo by'igihugu. Hari abantu benshi bagiye batandukanye bamukeje uno muvyeyi, ariko bataramushikira. Nibaze yuko bizogenda neza bose bakamushikira, ndetse tukabona ivyo bibondo by'igihugu byashoboye kubona izuba, ndetse tunabyakira tunashimira Imana, kubera turabona yuko umwaka mushasha uri kuraza neza, imigisha ni myinshi tuguma turonka
imigisha igiye itandukanye, aho ibibondo biguma bivuka, ndetse ndabibutse yuko Uburundi turi muri bamwe muri kino gihe twovuga yuko abajene bijukiye gukora akazi, abajene bijukiye guheba amarigara, ari cya kindi turi hamwe birashoboka. Ese bakunzi ba Cyura TV, gusa nigenda bamenyeshe yuko uno mu mama ano mafuta ku masirikira yashoboye kwibaruka, yibarutse neza cyane. Nongere ndababwire n'ikindi kintu mutari muzi cankwe mwebwe mucumvitiyeho. Umuntu wa mbere na mbere yatanguye kumushikako n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, umupapa w'abajene muri kino gihe niko no bivuga, Reveriye Ndirakobuca niwe yatanguye kumushikira, aho yashoboye kumuha tuba turabiraba umuceri ungana n'ibiro hafi 100 byo kumufasha, yongera amuha n'ibiro bishika kuri 100 nyene by'ubufu bw'ibigori, ariko tutibagiye n'ibiharage n'udukemanyi twishi tugiye dutandukanye. Aho novuga yuko ibitenge, ibintu byinshi abana bazoshikiramwo, yuko yashoboye kubimuha, yongera anamurihira n'amafaranga angana n'imiliyoni hafi 4 kuri ivyo bitaro, kuri hopitale militaire. Amuha n'utundi tuntu duke dutandukanye kugira yiyungunganye ibintu bigende neza. Mubananye mukanda subscribe na comment, turabakunda cyane, muri ababosi bacu. Ariko iyo muravye ikiganiro tuze turabasaba mukimara muzuba mudufashije cyane, murakoze cyane. Mubananye mukanda subscribe na comment, turabazana amakuru meshe giye atandukanye mutari muzi.